Kuri iryo genekerezo nyene ryo kuwa 16 Ruheshi no mwaka, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yararongoye kandi inama aho abakenguzamateka bize bongera baremeza Integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Republika y'u Burundi ry'amasezerano y'ingabire hagati ya Republika y'u Burundi n'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD. Iyo ngabire ingana n'imiliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika ikaba igenewe umugambi wo gushigikira iterambere rirama mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu Burundi. Umushikiranganje w'igiga ca leta Domitien NDIHOKUBWAYO niwe yareserukiye leta kugira ngo ashikirize imbone imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Zimwe mu nsiguro yatanze, umushikiranganje Domitien NDIHOKUBWAYO yamejije ko uburimyi n'ubworozi ari gisata gihambaye kuko gituma umwene gihugu aronka ivyo afungura akaronka n'amafaranga. Yashikirije ko ayo masezerano ari ayo guha uburyo igihugu kugira ngo kibukoreshe mu mugambi uzotuma umwimbu wo mu gisata c'uburimyi n'ubworozi wiyongera kandi ukaronka n'agaciro. Intumbero nyamukuru akaba ari gutegura neza isi mu kwirinda gutituka, gutegura neza imyonga n'ibindi. Umugambi nawo nyene intumbero yawo niyo kugira ngo ushobore bavuga nti gutegura isi uyitegure neza ku buryo bw'uko ukuyikoresha bidashobora gutuma kumbure isi itituka, ukazoba urimwo imice itatu nawo nyene imice itatu mikuru hakaba hariho umuce ujanye no gutegura isi nkuko nabivuze, harimwo kuzotegura imyonga hafi ku mahegitari 900, hagategurwa imisozi hanamiye iyo myonga, hagategurwa kandi na vya bindi vyo kuvomerera ku mitumba ku buryo bw'uko umugambi wofasha nko kuvomerera mu gihe c'ici canke no mu gihe imvura itaze ku mahegitari ashika 800, ariko kandi harimo n'igikorwa cyo kuza umuntu aregeranya amazi kugira ngo ashobore kuyabika. Kongira murabizi yuko Imana yaraduhezagiye mu gihe c'imvura turaronka amazi menshi, mugabo kenshi akadupfa kusa kubera aca yitembera akajanwa n'inzuzi mbere ndetse no hanze y'igihugu. Harimo kandi na ca gikorwa cyo gufasha kugira ngo amatongo atunganwe neza na beneyo bashobore kuronka ibiyaranga. Hariho igice ca kabiri kijanye rero no kugwiza umwimbu, mugabo kugwiza umwimbu umuntu yisunga na ryahindagurika ry'ibihe. Urumva hariho kugwiza umwimbu umuntu yizeye ko vyose vyama bigenda neza, mugabo hariho n'ivyo umuntu ategerezwa kwitegurira kugira ngo ashobore guhangana n'ibihe n'ihindagurika ry'ibihe kandi kumure umwimbu utarinze gusubira inyuma cane gose. Imyitwariko n'amakenga yabo abakenguzamateka barashikirije nk'ibijanye no kumenya inguvu ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi bufise kugira ngo uwo mugambi ntuzugire ingorane, na cane ko ari umugambi uzokoresha uburyo bwinshi. Umushikiranganje Domitien NDIHOKUBWAYO yaratanze umuco ku myitwariko n'ibibazo by'abakenguzamateka. Inyuma y'izo nyishu z'umushikiranganje, iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yaciye yemezwa n'abakenguzamateka bose.